Inyuma yuko habaye ubukwe izuba riva ku mugaragaro bw'umuririmvyikazi aririmba indirimbo ndoramana w'umunyarwandakazi azwi kw'izina rya Vestine Ishimwe avukana na Dorcas, amajambo ni gifyo, amajambo ni menshi, ariko jewe sinje kuvuga canke kubabwira insaku canke amajambo ariko aravugwa hirya no hino, ababishima canke ababigaya. Je nje kubabwira ati umugabo wa Vestine Idrissa Uwedrogo nyamunya Burkina Faso ninde? N'umuntu ki? Kuki Vestine yemeye gushingiranwa nawe ku myaka 21? Kuko Vestine avuka mu 2003, muzi guharura vyihuta cane mucabona imyaka afise. Amajambo arahari nivyo, ariko jenje turabe CV, turabe mu majambo make Idrissa Uwedrogo umugabo wa Vestine ubu azwi ku mugaragaro yavyemeye ku karubanda imbere y'Imana n'abantu ninde? N'umuntu ki? Imbere yuko nza kubabwira no majambo, fyonda sabone, ugire like, comment na share, kugira ibiganiro canke izindi nkuru kuri iki canke kuri kiriya ntibize bigucike, kandi wongere mudutere inkunga, mudufashe, mudusapotinge, murakoze. Idrissa Uwedrogo umugabo wa Vestine Ishimwe ninde? Avuka mu gihugu ca Burkina Faso, yavutse mu 1989. Idrissa uwo mwumva n'umuntu afise amafaranga menshi cane, mu yandi majambo bavuga ati n'umuntu akize, n'umukire, mu bakire 10, mu bakire ndavuga neza, mu bakire 10 baseruka mu gihugu ca Burkina Faso, Idrissa mu rutonda rimwe. Ko nagasha. Mu bakire 10 bo muri Burkina Faso, Idrissa ntaburamwo, arimwo. Urumva ko atari umuntu yoroshe cane. Reka ndababwire mvunaguye ivyo twashoboye gutohoza n'ivyo twashoboye kumenya dukoresheje umwanya muto cane. Idrissa rero yarakoze mu nzego z'igihugu mu myaka yahera. Iruhande yo gukora mu nzego z'igihugu, Idrissa arafise station yitwa Vivo Station. Station itanga amazutu na essence nk'uko amastation y'iwacu. Ndazi hari abantu baca bavuga ati station n'ibindi ivyo vyotuma bo mukire akaja mu bantu 10 ndacaza. Ico ni kimwe kibayabaye canke noba mpereye ko mu matungo afise. Idrissa afise société canke agence de voyage canke agence de transport yitwa Sotraco, amabisi asize ibara ry'icatsi, ibara rya vert canke green color. Iyi modoka uzinjiramwo n'abaja muri Burkina Faso ukabona yanditseko Sotraco, umenye ni uwo muntu yitwa Idrissa umugabo wa Vestine buno no mwanya tuvugana. Kandi murabizi neza turabira mu gihugu cyacu c'u Burundi, van transport, unaona kugira amakufise amabisi 50 canke 100 arenga si ibintu vyoroshe. Murabiye ku giciro ca bisi mwimwe si ibintu vyoroshe. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu, Idrissa afite ihoteli yitwa Kavana Hotel. Mu mahoteli ya mbere azimvye, mu mahoteli bita 5 étoiles mu gihugu ca Burkina Faso irimwo, iza mu za mbere. Urumva ko atari ikintu gisanzwe cane gose. Umuravye ku maso ukabona ukungena ngana ku myaka 36, afise ihoteli 5 étoiles ihenze, ihoteli izimvye mu mahoteli ya mbere meza kandi azimvye mu gihugu ca Burkina Faso irimwo. Ikindi rero kandundura, Idrissa Uwedrogo umugabo wa Vestine Ishimwe muri ano mwanya turiko turavugana, afise ibice 40% muri societe ijejwe inyubako kubaka
ikongera igakora yo gucukura ubutare, gucukura, kudandaza, import export y'ubutare, afisemwo ibice 40%, 40%. Iyo sosiyete canke iryo shirahamwe ryitwa Semafo, mugabo ryose ku mpapuro ryitwa Golden Mining Semafo. Uyu mugabo Idrissa sigiwe bwite, ariko arifisemwo ibice 40%. Uwo ni umugabo wa Vestine Ishimwe. Ariko nanje ngaruke kuri gatoyi nkuko biko biravugwa, mbashikiriza nkuko biko biravugwa. Biravugwa neza ko Vestine ngo agiye ku mugabo atishimiye. Biravugwa ko Idrissa ashoboye kuba ari n'ikimuga cyo kuguru kw'iburyo, yambaye proteze. Mugerageje kuraba mu gufata amafoto yo kuri etat civile, urabibona kwivi ry'iburyo kungene ukuguru kuvyimvye, yambaye proteze kwa kuguru kw'igipopi. Ariko jewe nsivyo nje kuvuga ko cane, kuko ntibindaba, kuko si ubumuga, si imyaka, si uburebure, si ubugufi bubaka. Ndiko mbaha amakuru nkuko umuntu nyene yobaha amakuru, kuko nivyo biko biravugwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hariho n'amateleviziyo muri Burkina Faso amwe ariko aravuga nyene kuri uwo mugabo Idrissa, hakongera hakavugwa ikintu cambabaje bene data. Vestine n'umwana mutoya, afise imyaka 21, agenda kukwiza imyaka 22. Hamwe nosanga ari vyo, n'abandi ndibaza atari jewe, nkuko mbona ba Theogene, ba Rutayisire n'abandi bakozi b'Imana benshi mu gihugu cy'u Rwanda, umengo ntibanezerewe kumva ko Vestine yagiye kuri uwo mugabo afise inda yiwe. Arico kintu coba catumye ngo Vestine yihuta, bamwe bakanashirako neza akabirya ngo Vestine ntiyari bwagere kugira urushako. Bisigura ngo ntiyari bwagere mu myaka yo gukundana gushika naho aja kubaka iziwe. Gukundana nabo bingana, gukundana nyene amuru, murayiboniye nyene amuru y'iwacu, ngo yarabire kuriwe. Ariko gushaka uwo bubakana kuri iyo myaka ubugiye kare muri no si ya none bene data. Benshi rero baravuga ati kubaka umugabo ivyo afise ivyo adafise, uko ari nuko atari ntibituraba. Ariko turafise ubwoba kuri kazoza ku buzima bwa Vestine. Ubuzima butangwa n'Imana nivyo, ariko hamwe n'abana b'abantu gukoresha ubwenge, impanuro n'ibindi, babona bo kumengo ntihageze. Ikindi rero kimbabaje jewe ubwanje kimbabaje, nimba ari vyo ngo mugabo Idrissa Ouedraogo yoba afise undi mugore muri Burkina Faso, akagira ngo n'abana ntazi gitigiri. Bamwe baravuga ngo ni 2 kuduka. Nivyo je ntibindaba, ariko Vestine Ishimwe nimba uri kuranyumva canke nimba uzobona iki kiganiro, wagiye yubizi, kuko ugiye ubizi ni ibintu vya mbere biryoshe, ni ibintu vya mbere twese tworyohererwa. Ariko vyobabaza ugiye ugashitangura kuvuga ati burya je sinarenze ko ari umugabo, burya sinarenze ko yavyaye, burya sinarenze ko n'urugo rwa mbere rwamunaniye canke baradivorosheje canke iki. Hari n'andi makuru bavuga ati ngo uyo Idrissa ngo n'umuyisilamu, ariko ngo ahenda Vestine ngo n'umukiriso. Ivyo byose Vestine bikazosaba ko abibona ari uko yishikiyeyo. Ati gute? Vugwa ko urukundo rwa Idrissa na Vestine rutigeze rubaho, ahubwo mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ngo ni pasi. Ngo bahawe pasi n'umuwara asanzwe abafata mu mugongo, ariwe twita manager, ari Irene. No muri video nabakoreye y'ubukwe bwiwe narababwiye ko Irene aguma garuka. Ikibi kiba kuri Vestine, Irene. Iciza kiba kuri Vestine, Irene. Uyo Irene aguma garuka. Ngo n'uyo bamutereye ipasi Vestine kuri uwo mugabo witwa Idrissa Ouedraogo. Vyagenze gute? Nkuko mwumva ari umushoramari, ari umukomersa, ari umunyamitahe, ngo baje mu gihugu cy'u Rwanda aje kuraba isoko, guhiga isoko y'ivyo bintu asanzwe akora. Sinzi ko ari business shasha yaraje kuhakorera canke yaraje kugurura amashami y'ivyo asanzwe akora, ariko yaje mu Rwanda aje gutata, kuraba kwiga isoko ryo mu Rwanda kungene rimeze. Ngo niho yagiye kurara mu hoteli i Musanze. I Musanze niyo Vestine ya Dorcas basanzwe bakomoka, niyo basanzwe bavuka. Yaraye rero muri ako gace mbabwamwiriye ko afata hoteli hiyo. Mugabo nkacanja ngaho nkiyumvira, none kurara mu hoteli ntibiraba bibi. None bamenyanye gute na Vestine? Vestine yari ari muri iyo hoteli canke yarafise igiteramo muri iyo hoteli, canke Idrissa yaragiye mu hoteli avuye mu giteramo ca Dorcas na Vestine ngo
aho ibambewe, ngo ahubwo ni Irene yamenye ko Idrissa aza, niba barasanzwe bavugana canke yarasanzwe avugana na Vestine ku ma réseaux sociaux ntavyo nzi. Amaze kumva ko uwo mugabo aje, bigaragara ko Irene n'uwo mugabo bari basanzwe bazinanye, baragenda barayaga, hama Irene ahitamwo hagati ya Vestine na Dorcas, avuga ati uwo utomfungisha canke uwo nokora ibintu ntibizanankurikira kwije n'imyaka, akwije imyaka 21 y'urushako canke yemewe na etat civile y'igihugu c'u Rwanda mu mategeko yo gushakana yo kubakana, aca atoramwo Vestine. Vestine barahamagawe, nimba yagiye ni moto canke yagiye ni bajaji canke yagiye ni tagisi ntavyo tuzi, abarashitse ngo aho hantu hama barabonana, nimba barashimanye uko vyagenze ntavyo tuzi, ariko vyagenze uko oye, baba barahuje, biba bigenze nk'uko oye, biba bivyaye ubwo bukwe. Kuri uno mwanya turiko turavuga ni ubukwe bumeze nk'uko nyene, rero bashobora kuvuga ngo barushaka gw'ipasi, ariko ivyo twe n'ibituraba hanini cane, ariko amajambo akariko karavugwa nuko nyene biba bimeze, abantu baremwe mu ruvugo. Hama mukomeze kumusabira nkuko nari nabibabwiye mu video nari nabakoreye ubushize y'ubukwe bwiwe, mukomeze kumusabira cane kuko murabona kabisa tudahendanye. Ego imyaka y'amategeko arayirekuriwe, arayikwije, kandi ubu urwo ntigubakwa n'imyaka, ariko hamwe n'amasengesho yanyu arakeneye. Imana ibahezagire, mukomeze gukanda subscribe, like, comment na share. Aho butaha.